Tuti bagenzi muko murankurikira nongeye kwaramutsa ndashima Imana cyane kuno mwanya wundi twongeye gusubira guhura kugira ngo tuganire mu gano cacu ukuri kubohora. Yesu yavuze ngo muzomenya ukuri kandi ukuri kuzubaha ukwidegembya canke umudendezo canke umwidegemvyo ngo kandi umwana azobohora azobibohora by'ukuri. Yesu niwe atubohora biciye muri mwe mu yero mu ijambo ryiwe no mu gakiza yaduhaye ku buntu biciye mu kwizera. Rero ndashima Imana ku mwanya tumaze imisi tuko turiga ku nyigisho byerekeye ukuri ku byerekeye ya 10 twarize ibintu bitandukanye byinshi cyane. Aburahamu yatanze ya 10 ya Melkisedeki yakubwe n'abagitanze bivuye ku bugombe bwabo, kandi ca kabiri kubo Aburahamu atagihaye Imana yagihaye Melkisedeki kandi bivuye mu mutima wiwe atanakuye mu byo atunze ko yakuye mu byanyaze abami yaragiye kugwanya. Yakobo agisezana Imana yuko azohora ayiha niyamuhezagira. Tubona yuko Mose amaze guhabwa amategeko Imana yamubwiye ibintu bitandukanye ateza gukora. Twarize turabona neza yuko ijambo ry'Imana ry'umusingi rya kera rigizwe nshasha n'ibice bibiri. Igice ca mbere citwa ivyagezwe vya Mose ari mabwirizwa 10 les 10 commandements. Hama akabaho n'ikindi gice ca kabiri citwa igitabo c'ivyagezwe, le livre de la loi. Ivyo bintu bibiri byose byanditswe ahantu habiri hatandukanye. Igice ca mbere amategeko 10 yanditswe ku mabuye ni Imana yanditse n'urutoke rwayo. Hama igice ca kabiri ni Moise yacanditse abibwiwe n'Imana, hagiye agenda kamara imisi 40 ari ku musozi ye kumwe n'Imana, yazarandika ibyo Imana yamubwiye bivuye muri amategeko 10 baguye kugira ngo ribwizwa shingiro ry'igihugu ca Israel nka une commune nation ikiraba fond cy'igihugu cyo cyashigwa muri hamwe ngo kibigihugu kimwe. Rero bateza kugira ngena babaho nk'abantu barongorwa n'Imana. Muri ivyo rero Imana yabahaye mu bwizwa shingiro ryabo ari ry'amategeko hari mu byerekeye amataxe. Ibyo amataxe navyo byagaragara mu buryo wo gutanga ibigira 10 n'amashikaro n'ibindi bitandukanye. Turabona neza yuko ku bigira 10 twize twabonye yuko ari ibigira 10 bine. Hari abavuga ko ari bine abandi ko ari bitatu bivanye n'ingene bafatanye icambere n'icya kabiri. Icambere n'icya kabiri kenshi barabifatanya kubera byaba ibigira 10 batangira umunsi umwe. Twarabonye neza igigira 10 cambere ko ari igigira 10 baha abarewe, abanyisirayeli bazana bagihereza abarewe, bagihereje abarewi nabo bagacafata ica 10 bakagihereza abaherezi n'abarewe baratandukanye. Twarabibonye bamwe bafasha abaherezi, abarewe bafasha abaherezi mu gutanga ibimazi mu gukora mu ihema ry'ibonaniro muri temple cyangwa tabernacle. Hama abaherezi nabo bagacafata mu byo bahawe endizième kuko babaha byiza bisumba ibindi bigita uko babihaye Imana. Abahereza acafata bamwe bagakuramo nabyo ibabesha ko ntibaba ari na benshi banashaka imindi byo bacabika muri trésor mu bubiko cyangwa mu nzu y'Imana. Iyo nzu nayo ari mu ivyumba byose twarabonye mu mirongo. Hama tukarabonye n'irya 10 kindi cyo twashoboye kwigako kivuga ica $10 niyo ya kabiri. Ya mbere ni y'abaherezi, ya mbere ni y'abarewe bahabwa, ya kabiri ni yerekeye $10 ikiga 10 cibigira 10. Reka ngerageze kwisobanura mu buryo bwumvikana kugira ngo ntabe confusion. Iya mbere ni y'abarewi yahatangwa n'abanyisirayeli. Hama abanyisirayeli batanze ibigira 10 by'abagaheza abarewi. Abarewi bamaze kuvyakira bagacafata mu bigira 10 byose bibeganijwe bagatwara 9 dixième kugira ngo kibe umushahara wabo. Nabo bagacafata ico gira 10 kimwe kindi gisigaye bageheza abaherezi. Abaherezi bakacakira ko baba abantu bake bagacafata nabo mu byo bahawe bagabika muri trésor mu nzu y'Imana mu bubiko bw'Imana. Yari nka système économique y'igihugu ca Israel kugira ngo ntihaze injya mu nzu y'Imana ca mu gihugu c'Imana kugira Imana ibandanye ibahezagira. Rero twarabonye kwico ya 10 ino munsi gitigishwa nico kindi c'abarewi nicigishwa mu buryo byigisha siko bimeze uko bibiri bivuga. Ikindi twabonye ni ya 10 bitara dim festival, ya 10 barya mu minsi mikuru. Ico ya 10 bari bemerewe kukijya abantu bose igihugu cose abarewi abantu bose cyane bakirira ngo ahantu hatowe ku Imana izoba presence yayo izoba. Mwibuke kera Imana ntiyaba mu bantu yaba mu nzu bice mu ihema ry'ibonaniro muri mu isanduku y'isezerano nka Arche de l'Alliance. Ni Imana yaba aho Imana rero yaba yaratoye ku isanduku yayo izoba niho baja kubirira. Aho naho havuye haba mu gisagara ca Yerusalemu niho bose bamanuka bakadugana ivyo bintu byabo bakabirirayo. Abantu babakure batabishoboye bashaka gufata ivyo bintu bakabivunjamo amafaranga bagaze Yerusalemu bagaca bagura inka intama ibintu byose bashaka n'inzoga n'imivinyu
ngo bakarya bakanywa bakanezerwa bashimiye kubwo Imana yakoreye hagati yabo no mu gihugu cabo. Twarabonye yuko ivyo byose no munsi bitigishwa nk'uko Bibiliya ivyigisha. Hama ikindi naco twabonye nuko ico giya 10 iyo dime festival batayiririye Yerusalemu caba ari cagezwe barenzeko ntibyanashobora kuba nabikora. Hama turanabona ko n'igihe Yesu yakubita abantu mu isengero abasohora birukana bahagize akaguriro yari yo systeme abaherezi n'abakuru b'idini bandi bikiriya gihe bace bayihindura business, baca bahagira ahantu gukorerwa business comme si ibyo gusenga sho bikimaze. Hanyuma Yesu biramubabaza ati inzu ya data izokitwa inzu yo gusengerwamwo apana akagurira abasohora, kubera abantu bazanye ibintu ibitungwa n'ibirimwa n'ivyamwa n'amavino n'imivinyo n'inzoga bakabizana Yerusalemu baje kurondera amahera cyangwa bafise amahera bakeneye kugura ibintu. Abantu Yerusalemu baca baza gushora ibintu haca hinduka isoko. Yesu biramubabaza arabasohora birukana. Twarabonye neza yuko amafaranga misino rya kera ntiyakoreshwa mu bigira 10, batanga indya ibitungwa hamwe n'ivyamwa gusa byonyine n'inzoga na vino twarabibonye n'amavuta yerayo, nta kintu c'amafaranga cakora. Ero kuntu baro twarabonye neza yuko no gutangira 10 kugeza aho twari tugeze no munsi mu cigwa twize gushikejo tubona neza yuko umuntu ashaka gutanga 20% mu mwaka. Reka no munsi turabe mbega umuntu yatanga amahera ngana gute, kandi simvuga amahera nibesha ibigira 10 bingana gute mu mwaka. Reka tubirabe muri Bibiliya no munsi cigwa citwa ikigira 10 baha abakene ni ikigira 10 kigira 4. Ico kigira 10 twazokibona Bibiliya n'icigisha ko naco nyene. Reka turabe mu ijambo ry'Imana gusubira mu byagezwe igice ca 14 umurongo wa 28 gushika 29. Deutéronome 14 verset 28 à 29 habango kumpera y'umwaka wose ugira gatatu muze mwame mukura kigira 10 kuvyo mwejeje byose muri uwo mwaka mubikoranize iwanyu. Ikigira 10 nko ijambo umurongo wa 28 uvuga tubona neza yuko kumpera kuri fendane y'umwaka ugira gatatu bateza kwegeranya ibigira 10 ibigira 10 byose bakabyiganiza hehe iwabo mu bisagara by'iwabo. Bateza guharura hariho calendrier bakoresha nke kirangamisi bo bakoresha muri Israeli kijanye n'imisi mikuru kijanye n'ibimazi batanga amashikamwa bigira 10 ingene babikora barafise ukuntu babikurikiza mu mafisi imisi mikuru. Rero bateza guharura imyaka 3 ko imyaka 3 iheze hakujya baharura imyaka 7 imyaka 49 kugira ngo habe umunsi wa yubile. Uko imyaka 3 iheze baca beganya ikigira 10. Ico kigira 10 bateza kugitangira mu bisagara by'iwabo. Ico ni ikintu gikomeye cyane. Twabonye ko igigira 10 kiya twize cy'umunsi mukuru bagitangira Yerusalemu mugabiki bagitangira mu misagara by'iwabo cyo kimwe na kindi baha abarewe nakijya baha abaherezi. Ivyo uko bitatu babitangira mu bisagara by'iwabo. Rero ngo bakavyegeranya mu bisagara by'iwabo ku mwaka ugira gatatu caba tous les 3 ans bateza kubikora. Murongo 29 ngo kugira ngo abarewi kuko badafise umugabane canke ishamvu muri mwebwe bo n'inyambukira n'impfuvyi n'abapfakazi baba iwanyu babone kuza barye bahage kugira ngo Uhoraho Imana yanyu abahezagire mu bikorwa mukora byose. Tubaneza yuko 19 Imana yateguye ico giya 10 batanga ture tubaza nyuma y'imyaka 3 ku mpera z'umwaka ya Imana yaragitegetse abanyisraeli ko ateza kugitanga bagihereza ubwa mbere abarewe. Kubera iki abarewe nta tungo bare bagira nta muri bare bafise ntibaremerewe gukora ikindi kintu kimwe atari gufasha ibikorwa byo gufasha abaherezi mu hema y'ibonaniro no kwigisha ijambo ry'Imana no kurarira ingoro y'Imana no kwamwo abaririmbyi. Nta bindi bikorwa bakora nta bikindi kintu baremerewe gukora kuri masha gutunga itongo. N'igihe Imana yagaburira igihugu cya Israeli imiryango ya Israeli bo nta parti babahaye yo kubamo. Bababwiye ati muzuba mu bisagara hariho hose kuko imiryango yose wari ufise akarere babahaye. Yo tubaneza yuko Imana ibabwiye iti muzoha kigira 10 imigwi ishikine. Umugwi wa mbere n'umugwi w'abarewi kuko abarewi baharugo nk'abakene. Umugwi wa kabiri wari umugwi w'abakene abantu ari pauvre baba bazwi. Umugwi wa gatatu wari umugwi w'abapfakazi. Umugwi wa kane wari umugwi w'imfuvyi. Abo bantu ko ari imigwi 4 bategezwa gufashwa mu gihugu ko bari abantu atabafise harimo n'abanyamahanga na nihenza abanyamahanga canke nyambukira biyasigura abantu havuye mu bindi bihugu baje kubaho hantu haba harimo n'abaesclave canke abaja. Abo bose Imana yarabiyumvira ko yarabakunda kugira ngo ntagire umuntu numwe aba mu bukene
kugira ngo imana ngo ishobore no kubahezagira. Tuboneza yuko imana ivyo yabikoze kugira ngo habe systeme no kwita systeme social yo gufasha abantu kuva ku manivo yo hejuru kumanuka gusha kuri ku bantu bo hasi, abapfakazi kugira ntibagire ubukene. Uko babikora barayifata bakavyegeranya bakabisha ku miryango y'iwabo. Ico gihe uyo tariki igeze, iyo mpera y'umwaka igeze, iyo tariki yabizwi yuko caba kiyizi, hanyuma abantu bose bakiranya ibiga 10 byabo bamaze gutanga ibiga 10 bindi bagaca bazana bagashira ku miryango iwabo. Bamaze gushira ku miryango iwabo, abakene, abapfakazi, abanyambukira zo mpfuvyi, abarewi bagaca bakaza bakabitora. Uwo bitoye agaca yibandaniriza. Isuka yuko igihugu cose caka mu systeme cyo kwiyumvira ku bakene, kwimana imbara abahezagiye nabo biyumvire ku bandi bantu batafise ico baronka. Buri murewi ngo ntabeho nabi. Ica kabiri ntasuzugurike. Ngiye n'umukene nawe aronka ico afungura, kumbura aronka inka, aronka intama nawe. Ubu wari umwaka wo gufasha abantu kugira ngo abantu bave mu bukene. Washaka kwiyumvira uwo mwaka ngina abantu banezerwa. Cha wibaza ngena umukene atagira hajyama, atagira inka, atagira intama, atagira ikintu na kimwe, bashira mu nk'inka zitanu. Cha yumvira yabavuye mu bukene agaja mu gutunga, nawe akaja muri systeme yindi yo kuzo kwiyumvira ku bandi. Wasanga wari umutima Imana ashize mu mutima w'abantu ko umuntu atiyumvira ivyiwe gusa, ahubwo yumvira no ku bandi bagomba. Rero ikibazo kunda kuba mbega ico kigira 10 no munsi turacigisho mu ishengero, nta bintu bimbabaza nk'iyo ndiko ndaraba inyigisho nyinshi kuvyerekeye bigira 10 abantu bigisha ngena bahagarara cyane kuvyerekeye ya 10 ngo ni cabo, ni catwebwe abakozi b'Imana. Bakibagira kuko atari ukuri ko bino Protestant, bakibagira yuko ivyo kwaravuga atari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi ca kabiri ugasanga ishengero nkuko nabivuze, mfise ama example menshi naye nyinshi notanga z'abantu usanga bagowe bamerewe nabi mashengero, namwe murabazi kumbera no kurankurikira kumbe byarakubayeko, aho usanga umuntu afise ingorane, umwana atagira minerval, afise abavyeyi kandi asenga mu ishengero kumbare muri korale cyane mu bindi bikorwa byo mu ishengero, cyane umuntu musanzwe muzi yitanga mu buryo bumwe canke ubundi, akaba afise ibibazo byo mu muryango bya minervale, byo gufungura, byo kuriha inzu, ariko bwacacana mu bihugu by'iwacu, afise ibibazo bimuremereye byinshi, afise abangamiwe canke hari umuntu agwaye, ugasanga umuntu aragwaye kwa muganga baramufunze. Turabizi ko abantu bafunga mu bitaro by'i Burundi, ugasanga amashengero aruzuranye amamiliyoni menshi, amamiliyoni mbere barashobora gutanga amakredi, bakagira bagafuga imigambi minini, bakubaka amashengero y'amamiliyoni amajana. Bimwe bakanabikora atari kugira ngo baheshe abantu icubahiro, ari kugira ngo bubake izina ryabo, bubake kwemegwa. Ugajamba ngo yango yubatse mushingiro rikomeye, Imana ishimwe. Ariko muri iryo shengero mwubatse mbari bije miliyoni 50 canke amajana 5, hari abantu benshi bagowe bamerewe nabi, bagowe batagira bagira ifikazo cyo ca minervale, birirwa barisonzesha bari mu guhenuka, basenga Imana ngo bibuke abantu bagwaye, abantu bagwaje, abantu bafise ikazo c'amaruwaye y'inzu. Ugasanga dufise ibibazo mu mashengero tukanabibona mu gato ngo zana hanyuma abantu bakazana amahera bagatanga amamiliyoni, ariko tukibagira gushira umutima mu bantu, kwigisha abantu kwitaho imfuvyi, kwitaho abapfakazi, kwitaho abakene, kwitaho abantu bafise ibibazo bitandukanye bagwaye, kwitaho inyambukira kumbure zatugendeye, kuba kugira hospitalite. Ivyo bibazo byose twari dukeneye kwiyumvirako imbere yuko rimwe na rimwe dukora n'ibintu. Rero ikibazo nshaka ko uyumvira no munsi, mbega ni kubera iki amashengero hari abakene benshi kandi amashengero menshi atunze? Ndashimye Imana ko amashengero bamaze kubona usanga bagerageza kubikora, ariko birababaje yuko ishengero tubona yuko abantu batanga amafaranga, batanga amahera n'ibindi bitandukanye, ugasanga umupastor niwe atunze, afise imiduga myinshi, afise ama etage, agira business, abaye ubuzima nyene muri opulence nyinshi, ariko mwishengero abantu bagowe. Bamwe bakaza kamuririra bakamubwira ati dufise ibibazo, agaca avuga ngo kadusenge, agaca basengera, bagaca babwira Imana ngo kwibuke, bagaca bagenda. Yakubavuga ati ivyo wonye n'ubujyajya, ni gute wobwira mwene data ngo Imana kugire neza ugende ususuruke kandi yarakene kumuha ikoti? Bene data, niko ndavuga, ndiko nagereza tuguruka amaso turabija mu gima cyo rivuga, kandi tureke kuba egocentrique, tureke no kuba manipule, ntitwemere guhendwa, turabija mu gima cyo rivuga. Reka dusimbire muri Deuteronome 26 mu kurangiza. Deuteronome 26 gusubira mu byagezwe igice cya 26 umurongo wa 12 gushika umurongo wa 14, uvuga nk'ujya murongo
kugira turabe ngene babikora kugira ngo bubahirize ivyagezwe. Havuga ngo nimwamara gukura kigira 10 kuvyo mwejeje vyose mu mwaka ugira gatatu, ari we mwaka wo gutanga mu bigira 10 nyene, umwaka ugira gatatu, umwaka gutanga ibigira 10 bawita année de la dîme, umwaka w'ikigira 10 cyangwa ibigira 10, kuko yari umwaka bahebeye ikigira 10 umwaka wa gatatu, ibigira 10 nyene. Muze mu bihe abarewi n'inyambukira n'imfuvyi n'abapfakazi babirire iwanyu bahage. Urumva, babirire iwanyu babagira umunsi mukuru bahage. Umuntu wese aheze avugire imbere y'Uhoraho. Abo n'abantu babitanze rero mu mvugo ngo gatatu byo bateza kwatura heje kubitanga. Umuntu wese aheze avugire imbere y'Uhoraho Imana yanyu ati nkuye ibyarobanuwe mu nzu yanje, mbihaye umurewi, inyambukira n'imfuvyi n'umupfakazi, nkuko ivyageze byawe byose biri. Ibyo wangeze je wampaye jewe, sinaciye mu cagezwe cawe na kimwe, cyangwa sinakirenzeko, canke ngo ngire ico nibagira muri vyo. Sinatamiye kuri vyo byarobanuwe ngandaye, sinabiteruye mpumanye, canke ngo ndabitange kwibitekerezwa imizimu. Ariko numviye wewe Uhoraho Imana yanje, nitondeye ibyo wangeze byose. 15 rero mwumve iyo bubashe ibyo baca basaba Imana ngo tuma inyonga zawe hasi uriyo mwijuru aho ubahera, uduhe umugisha twebwe abantu bawe b'Abisirayeli, twe n'igihugu waduhaye nkuko warahiye basugukuruza kuzoduha igihugu gitemba amata n'ubuki. Urumva bamaze kumva ijambo ry'Imana bagafasha abapfakazi, imfuvyi, abarewi n'inyambukira, baca babwira Imana bayibwira ko batarenze ku mategeko yabahaye, ko atarakimwe bakoze, ko atarabitanze banahumanye cyangwa bidoga. Hamica gataravuga ngo tumba rero inyonga zawe, ngika amaso yawe uriyo mwijuru aho ubahera, uduhezagire, uduhe umugisha twe n'igihugu cawe Isirayeli, abo aho watwemere kuzoronka igihugu c'amata n'ubuki, gitema amata n'ubuki. Mwumve yari Isirayeli, saba Kristo, si Nouveau Testament, si jewe nawe turi muri Kristo, ko ishengero riratandukanye na Isirayeli, ni ibintu bitandukanye. Rero tuko turarangiza mu nyigisho tutabureza ko ikiya 10 bagitanga rimwe mu myaka 3, ari umwaka wa gatatu bise année de la dîme. Ica kabiri bagihereza abarewi, abakene, abapfakazi, imfuvyi n'abanyamahanga. Uwari umugwi nawe Imana yari yimvirako kujya abanyisirayeli yabahezagiye, bagahereza abarewi bagaha abaherezi. Harageze ko na kategori zini z'abantu bari hasi abanyene bafashwa n'igihugu cose. Turavye neza ko ari kubera bubahe ibyagezo by'Imana, kugira ngo bubahirize Deuteronome 28 gusubira mu byagezo 28. Ni gice abantu bigisha bigira 10 bakunda kumanipirisha abantu. Sinzokijamo cyane umuganda ndakivuga ko cyane mu nyigisho ndiko ndavuga ko bakunda gukoresha ngo imivumo n'imigisha ngo zo gukurikira. Iyo yari imigisha n'imivumo Imana yahaye Isirayeli sishengero mu byumve. Umuntu ataravyumva iryo banga ngo atandukanye ibintu bibiri, acayigisha Bibiliya nk'uko umengo ibintu byose biri muri Bibiliya biri applicable kuri wewe. Turavyigiramo tukabimenya, tukabitahura, ariko tukabiraba mbega bitwigisha imisizino rishasha. Nico kibazo ari umuntu yakimbaje kandi amwishura. Ibyo tubona muri Ancient Testament turavyigira kugira ngo turabe ico ishezano rya kere twigisha muri Kristo Yesu. Nivyo Kristo yaje kudukurako n'imigisha yatuzaniye ko amaze kuduhezagira ngo tubere umugisha abantu. Hame kindi Imana kirabigisha kutaba abantu bikunda, kutaba abantu bikwegerako. Nkuko no musi tubibona, nkuko turamaze kubikanje ndamaze kubikora, aho negeranye ibintu gasanga fisi ibintu byinshi sinimvira ku bantu bari impande yanje bagowe mishengero n'ibindi. Imana ishaka iki? Ishaka yuko duhindurana nawe twiyumvire ku bakene. Ugiye mu gitabo c'Abagalatiya gice ca mbere, ca kabiri 9:10 tubona Paul ko aravuga igihe Imana yamuha ministeri yiwe. Mu bwa mbere yabaye contest ko arayigisha igikorwa c'ubuntu bw'Imana, abwira ubutumwa bwiza abanyamahanga. Mugabo intumwa zamwicereka baramwumviriza, basanga ivyo yigisha biri mukuri kw'ijambo rya Kristo. Wacha bamubwira ati wewe kwibana kumwise ku banyamahanga nugende ngo badukora mu minwe baraduhezagira. Ngo mugabo umurongo w'10 ngo watwibutsa ukwibuka ngo abakene. Paul acavuga ati nkuko nanje nabigize umutwaro umutima wanje. Urumva ko Paul mu vyakora atibagira abakene. Kubera ko twebwe usanga ishengero yari mega church y'abantu ibihumbi ariko uhuzemo abakene. Turavuga ngo ujya mukozi w'Imana ngo yaramuhezagiye. Just nigira mvuga ngo ishengero ryarakuze ko arimo abantu benshi. Sinigira mvuga ngo ishengero ngo rirakuze ko ari gisa amafaranga menshi. Kuko rishobora kuba rigisima imbere y'Uhoraho. Ishengero rikura kuba riri mu rukundo. Ishengero rikura kuba mu bantu ko ari hana, bako barakizwa, bako barahinduka, bako bajana ubutumwa bwiza byo no hino, barako barafashanya hagati yabo. Biritubwira ngo tugire neza abantu bose, ngo nshashane ngo abo mu nzu yabera, abene data. Ebene data Imana ishaka ko dufashanya, ishaka ko dukundana, ishaka ko twitaho. Mu ncamake mu kurangiza mu bigira 10 byose tumaze kwiga ko ari bine.
nta na kimwe cigishwa mu ishengero no munsi. Ivyo bigisha by'amafaranga ni systeme y'abantu, systeme du monde. Uno munsi uzomaze tureke gutanga, oya turatanga kuko turi mu systeme, tutagira haruryo dutanga takirabe injya canke iki. Ufise injya wozizana. Je nanje ruguru kuvuga ubutumwa mu ntara za ruguru mu Burundi. Abantu bana amafaranga babifite abakenya. Mugana nabona abantu bagemuye ibitoke, bagemuye ibiharage, bazanye imyumbati, amasaka, bakazana kwishengera bagatanga nk'ishikama ryabo. Abantu nk'abo Imana umutima wabo ni ukunda ko babikora banezerewe, atakwe itegeko bahawe ko arabumva bakwiye gufasha mu gikorwa c'Imana. Hama amashengero kumbura umupastori wabo akabikoresha canke abandi abakozi canke bakavyakiza abashitsi ngo tubiduze ruguru bakatwakira ugasanga babikora banezerewe atakora bategeswe. Rero turashaka gutanga ikintu cyose mwe mu Imana turongoye, ica turongoye ico cyose, amahera, impuzu, imodoka, indege, ibyo Imana izo kurongora gukora igikorwa c'Imana kugira ngo ubutumwa bwiza bushikira abantu benshi, atagira utungisha pastori wawe, atabara gutebwa ngo uriko imivumo, atabara gukanze ngo nguragongo uzoja mu murongo uzoja mu ijoko tanzigira 10 kuko abantu benshi mwizera ivyo bintu ko baramurikira. Igihe cyuko ukuri kubohora mukumva ni iki, ugende usuzume ijambo ry'Imana. Hama icanyuma nuko ibibya 10 batanga mu mwaka umwe yari 30%. Aho nyise nashatse gushiramwo ama percentage yandi baharura baraba nk'umuntu yashatse ibya 10 ko bakimusubiza yatanga 5 sinashatse kubijamo. Reka mfate mu vyumvikano gasinzana ibintu bimena umutwe. Nuko umunyisraeli yatangira 10 aheza abarewe. Ico ni 10 cambere ni endizeme ibyo yimbuye. Ica kabiri uwo mwaka nyene yatangira 10 c'umunsi mukuru dimi festival imaze kwa 20%. Ica gatatu turabonye nyuma y'imyaka 3 umwaka ugira gatatu yatangira 10 mbya 10 cahabwa abakene. Mu mwaka wa gatatu umunyisraeli umwe yatanga 30%. Cawe yumvira iyo system 30%. Nta nahamwe bigira bigisha 30%. Ariko Imana yesha kurongora gutanga mbere ibyishaka ko n'ibyayo. Tugiye muri system maze kumva abantu akunda kuvuga ngo ndamaze kumva abapastori cyane Burundi Bujumbura ngo no ngo ivyo vuga ngo sivyo ngo igira 10 ngo igira 10 ngo ni standard ngo ni base ngo urufatiro ngo ni umuntu ngo ahera mu gutanga. Deje umuntu atanga gishaka capability na condamnation mu mitima y'abantu. Abantu akamumva bafise ubwoba kandi nabo nyene ntabitanga kuko byo bibiri bikora ivuga sivyo abakora. Agaca avuga ngo nivyo mubeshaho. Umva deja atamuvuga ngo nivyo mubeshaho akibaga ko Imana imubeshejeho. Kandi bituga ngo ubutumwa bwiza nibwo buzotubeshaho. Mu ncamake kicigwa ndakirangije ngaha cuno munsi mugende mutahure ko arwo kuvugira 10 bushika bune mwisano rya kera. Icambere cari kiya 10 abanyisere baha barewe, ica kabiri cari kiya 10 abarewe nabo bahereza abaherezi, ica gatatu cari kiya 10 barya mu minsi mikuru, ica kane cari kiya 10 baha bakene. Ibi byose ni kiya 10 birayigisha tutabona mu mashengero no munsi kuko byagiye igihugu ca Israeli. Ikibazo kinuza kwishura mu minsi iza ngira ntangure kwigisha mu nyigisho yindi kuvyerekeye iya 10 ingena Yesu yakivuzeko. Mbega Yesu ikibazo ngiyangene ugende wiyumvira imbere yuko uzokumva inyigisho. Mbega Yesu baramaye kigira 10 kuba mwavuga ngo iya 10 ngo Abrahamu yaragihaye Melkisedeki kandi Melkisedeki yashusha ya Kristo. Okay, Kristo yari yize mu buryo bw'umubiri. None barageza mu iya 10 Yesu. Ico kibazo ugende ucigeko. Yesu nta iya 10 yigeze asaba mu gihe cyose yigishije ku isi ari ku isi. Ica kabiri mbega Yesu yavuze iki kubyerekeye bigira 10 mu nyigisho yagiye arigisha yabivuze inshuro zingana gute kwanza. Ibyo bintu bibiri nje nzokwisha mu nyigisho kurikira nzoca nisha na Matayo 23:23 hawo umuntu yawumbajije nize kuko akurikira inyigisho kugira ngo ibibazo byishurwe nandukise ku ibibazo. Imana ibagire neza mugende mu ruhuke mu buntu bw'Imana munezerwa gakiza no kuri Yesu yaje kudukura ku mitwaro yandi mu mama muri mago dukuye imitwaro yaduhetanishaga. Kristo yari mutabitahura Yesu yagukuye ku mitwaro kugira ngo ibyo ukora umunezero ukaratamuntu ariko aragutegeka atabwoba atatera bwoba. Ndazi ko hazoca kumbure hazantu atangwa bavuga ngo inyigisho atangwa babwira ngo muzirinde mugende musuzume Bibiliya mugasanga ibyo navuze byose ari mu Bibiliya munyandikire mumbwire. Ndashimira Imana ku bantu munyandikira muri mu bihugu bitandukanye ndaronka message y'abantu batandukanye ari Burundi muri Europe no ngaha. Imana ibagire neza ko mushobora kubaho mukambwira mukambaza muka-challenginga defo ndabishima nukuri. Imana ibafashe inyigisho muziheze bene data muzikure kuri Facebook muzishire bene data muzibahe mushema groupe muri mu kugira ngo nabo bafashwe bakure mu gakiza nari ndende umuntu azifatira umwanya ndazi ko abantu zikeneye. Hama zoshaka kuri YouTube naho nyene mushana kuja kuri YouTube mushama izina ryanje Muhayimana Ange Michel
haba inyigisho nyinshi amavideo ashika 90 mushaka gusanga izindi nyigisho nyinshi zibafasha gukora mu gakiza no ku bintu bw'Imana bwizo mitima yanyu mwarahezagiwe.